Ni Papa Francisco yasezeye isi. Bimwe mu vyagiye biramuranga Papa Francisco azwi ku mazina yose nka Jorge Mario Bergoglio. Yasandavye kuri wa 21 uno musi ku wa mbere ndamukiza mwaka wa 2025 isaha 1:35 igihe kitari inyuma y'igihe kitari gito akitswe n'amagara akaba apfuye afise imyaka 88. Iyo nkuru ikaba yatangajwe na Cardinal Kelvin Faller mu itangazo ku rubuga rwa Vaticano rwa Telegram. Kuri w'Imana wa Pasika nkuko muriko murabibona ni Papa Francisco yabonetse akanya gatoyi imbere y'abakirisu avuga amajambo abiri yo gushobora kwifuriza Pasika nziza abakirisu bose. Mundiye rero tubayagire Papa Francisco wariwe sanamu umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu bategetsi batari bake ba Afrika bahojeje abanyanyi ba Ecclesia Katolika, aho yagira ati nzokwama nibuka ubutumwa bwiwe bumwemerera n'ubuntu mu gihe bwo kwemera n'ubuntu mu gihe c'urugendo rwanje nagize Vatikano muri ntwarane umwaka wa 2023. Mwiriwe cyane mwaramutse mwege mbese mudukuye kanano kuri no televiziyo yacu mu ndabahe ikaze mwese ishoboye msidiraneje bakutwa just the number one swagger station in our country. Reka ndabahe ikaze hano iwacu murazi ko tudahengeshanya kuba exclusive ci hano aho tugiye kuyaga kuri no nkuru y'umubabaro aho inkuru idushikiriye mu mwanya uheze benshi mu bamaze kubibona natwe nka FTV na Best Friend TV tukaba tuje kugira ngo dushobore kubwira ati condoléances abantu bose basanzwe bare mu idini rya Ecclesia Katolika, aho umubahwa Papa Francisco yashengeye yisavye Imana. Papa Francisco yaseze iyisi akaba yari umwe novuga mu bantu bakoze ibigwi byinshi cyane, akaba ari umwe mu bantu novuga bakoze amateka cyane hano ku isi yose, kuko murabizi ko Ecclesia Katolika imisi yose yama isabira umupapa akenshi bariko barabihimbaza mu nkuka ya misa. Reka ndabaye ikaze rero mwese musanzwe mukurikirana zino mbuga zacu za FTV 257 ndetse na Best Friend TV. Burumva ko exclusive no mutuyikoze hose kugira ngo dushobore kwihanganisha abagize idini rya Katolika. Mwese tubabwira ati condoléances à vous tous, abantu mwese musanzwe muyoboka idini rya Katolika. Ni Papa Francisco yasezeye isi. Bimwe mu vyagiye biramuranga Papa Francisco azwi ku mazina yose nka Jorge Mario Bergoglio. Yasandavye kuri wa 21 uno musi ku wa mbere ndamukiza mwaka wa 2025 isaha 1:35 igihe kitari inyuma y'igihe kitari gito akitswe n'amagara akaba apfuye afise imyaka 88. Iyo nkuru ikaba yatangajwe na Cardinal Kelvin Faller mu itangazo ku rubuga rwa Vaticano rwa Telegram. Kuri w'Imana wa Pasika nkuko muriko murabibona ni Papa Francisco yabonetse akanya gatoyi imbere y'abakirisu avuga amajambo abiri yo gushobora kwifuriza Pasika nziza abakirisu bose. Mundiye rero tubayagire Papa Francisco wariwe. Papa Francisco yitavye Imana kuri no musi nkuko twabivuze, yarazwi nk'umuntu aciye bugufi cyane kandi yagwaniye abakene kuva akiri mu episkopi mukuru wi Benoit Airlines muri Argentine, ariko kandi yari umuntu ahagarara cyane kuco yemera muri ico gihe. Muri kino gihe ibihugu byinshi bitunze biriko biriyungunganya, Papa Francisco yagwandira uburenganzira bw'impunzi n'abimuka abo bita abamigra. Yasaba kandi ko ibihugu vyakira neza abavyitura yaco bita impunzi. Naho amagara aramukitse, Papa Francisco yagumye arangura imirimo yiwe. Ejo haheze nkuko muriko murabibona wari umunsi mukuru udasanzwe wa Pasika, aho nawe mubahimbaje Pasika ku nshuro yiwe ya nyuma yarasanzwe arimwo. Ekananje ubwanje ku munsi wa gatanu mwiranda ku bakatolika bose nariko ndaraba imisa ikiraba live hari i Roma i Vatican. Naramubonye Papa aje mu misa y'abasirikare bamuzanye kuri kajya gapuspus akaba yashengeye
uno munsi naho rero amagara yaramukitse Papa Francisco yagumye arangura imirimo nkuko nabivuze akaba kandi yahimbaje Pasika ku munsi w'ejo atanga ubutumwa bw'amahoro ku bihugu byose bihangamiwe n'intambara yongera arakira icegera ca president wa leta zunze ubumwe za Amerika J.D. Vance none arashengeye ku myaka 88 kuba bibonye ku munsi wa gatandatu mweranda yarakira icegera cha president wa zunze ubumwe za Amerika aho yari yitavye imisa ndetse ari kumwe n'umugore wiwe n'ibibondo vyiwe bitatu. George Marion Berengio yavutse ku wa 17 ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 936 ibenwa ayene ku mugwa mukuru wa Argentine. Yari umupapa agira uw'amajana 266 yatowe muri ntwarane 2013 itogwa ry'umupapa ava ku mugabane wa Amerika nkuko turiko turabibashikiriza hano kugira ngo mushobore kumenya uko vyifashe. Itogwa ry'umupapa nkuko nabivuze ava ku mugwa mukuru wa Amerika Latin ryatanze umwizero ko na Afrika izoteba ikaronka papa ayikomoka mu ndahojeje Ecclesia yose nka MC de la Neige y'u Burundi no kwisi yose. Tubibutse kandi ko Papa Francisco nkuko tubona ku binyamakuru vya hano iwacu ndetse na BBC niyo gahuza miryango yanditse vuga ati Papa Francis ariwo mu kirundi cyiza tuvuga ati Papa Francisco yitavye Imana abategetsi ba Afrika barahoza abakatolika bose bo muri Afrika ndetse tunakubitiye hirya gato nko mukubona ku masanamu umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu bategetsi batari bake ba Afrika bahojeje abanyanyi ba Ecclesia Katolika aho yagira ati nzokwama nibuka ubutumwa bwiwe bumwemerera n'ubuntu mu gihe bwo kwemera n'ubuntu mu gihe c'urugendo rwanje nagize Vatikano muri ntwarane umwaka wa 2023 akaba ari bimwe mu majambo yanditswe n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Tunabibutse ko kandi umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashoboye kugira urugendo rwabereye hariya i Vatikano i Roma aho yashoboye guhura na papa nkuko muri ko murabibona. Maze guhura na papa ico yamwemereye n'igihe abivuga aji hano wacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi yarashoboye kuvuga yuko papa mu majambo bashoboye kuyaga yuko yamwemereye ko manda yiwe itazohera ataraza hano iwacu mu Burundi kuturamutsa ndetse akaba barashoboye kuganira n'abapatiri batandukanye abapatiri bava mu Buziba abapatiri bava mu Kanyosha n'abandi bose batandukanye. Mukaba ari nkuru y'umubabaro rero y'inca mugongo ku bantu bose b'umuryango wa Ecclesia Katolika tukaba duhojeje abantu bose muri rusangi abasanzwe bayoboka idini rya Katolika ndetse n'umuryango wose w'i Vatikano hariya i Roma iyo papa yarasanzwe arangurira ubutumwa. Tunabebutse ko kandi papa bimwe mu vyamuhitanye ari ubugwayi yarasanze agwaye ingwara aho yaragwaye igihe kitari gito imyaka itari mike akaba rero yashengeye kuri uno munsi nkuko twarivuze mu gatondo yakaba yashengeye afise imyaka 88. Iyo nkuru rero yatangajwe n'abakardinali bahariya i Vatikano. Turabashimiye cyane mwebwe musi mudahengeshanya kudukurikirana tunabemera ko tuzobandanya tubaha ama exclusive adasanzwe aci hano kuri FTV Desa 57 ndetse no kuri Best Friend TV kugira ngo mwame muri update kuronka ama exclusive news ndetse na mu content aci hano iwacu. Turabashimiye rero cyane mwame mudukurikirana ndetse tunabagira ati poli sana ku muryango wa Ecclesia Katolika. Tunabagira ati mpore cyane abasanzwe bakunda Papa Francisco akaba yari umupapa w'amajana 2 nkuko nabibabwiye mu 36 ashengeye ndetse yaciye no ku rwego rw'abapapa. Turakunda cyane Shobo MC de la Neige kutuwaja show the number 1 swagger station in our country. Tubana tubaha exclusive news dasanzwe aho twese turi mu mubabaro natwe na FTV ndetse na Best Friend TV turahojeje imiryango yabuze cyane abari mu idini rya Ecclesia Katolika. Diabless ciao ciao.